Bagabo n'abagore namwebwe batarambika impeta ndakubwiza ukuri karibu duteke aka gakeki ka yogurt n'intuze n'iforomaje ndakubwiza ukuri kari danje mu kuryoha sindokubesha namwebwe murabibona ku maso. Bagabo tangura n'indimu y'injere hama rero usukemo muri ako gasorori kuko tugomba nyene kaze kuba gasosi n'agateste keza mu ntuze muri keki hama usukamwo amazi asushe. Udasuzemwo amazi asushe ntibiyonga kandi teste ntayubona. Hama rero utugira n'akandi kajeri k'intuze gatukura akakoko ni ka strawberry. Inkare umenga niko mwambwiye ngo bazita inkare. Bagabo nahene usukemwo amazi asushe ucu nyene bagabo ubikoroga nyene usiramwo ibiyiko ukoroga kugira nyene harimwo isukari aha hantu karasosa aka kantu mugabo kubera wasizemwo amazi asushe kaca kagira karasosa kandi karaca kayonga isukari kakayonga n'agakurere keza. Hama rero nivyo dutangurirako kugira nyene igire koroga bita ubwenge nuko nyene nta kibazo. Hama rero nico gituma tubitanguriyeko kuko tuza kubikoresha bihoze ntabwo ari vyiza kubikora mu nyuma nivyo utangurirako kugira bihore. Fata ipake y'ibisuguti wewe ibisuguti ushaka nta kibazo biscuit ibisuguti. Bagabo ibisuguti navyo biraryoha usanga birimwo agasukare akunyu rero wewe ivyo ushatse gukoresha nta kibazo siramwo ibisuguti ivyo usoboye gukora ntuswane mu makomentare ndazi bamwe baronwa roji batangura kuvuga ibintu batazi. Hama rero bagabo sire kumaka ku mudafisa akakuma naho utubifyonda n'amaboko nta kibazo canke isekuro navyene biragenda no gukoresha ivyo ufise ntuze kwiba nka Eva yaziye kurya amatunda datemere wenda kubwiza ukuri. Bagabo fata rero usiremwe intuze uku niko vyaciye biboneka vya bisuguti. Hama rero yapaka iyindi ndace ndayisiramo nyene na yene ndayifyonda kuko ndakoreseza ipaki yose ndakunda ibisuguti neza. Bagabo nuku kandi wewe ibisuguti ufise abari vyo ukoresha simpaka ngo ukoresha ibisuguti zewe mfise ngaha. Hama rero bagabo ufata amavuta y'inka mbega bayita gute intuze ya smør sinzi ngene amavuta y'inka mwebwe mutahura ko amavuta y'inka mugabo n'amavuta ava mu mata ava mu mata y'inka bako n'inka nyene niko ndoyavuga n'inka. Hama rero bivange nyene together utusira muri rya ntuze kugira turi kubitegura kugira tuvyoce mw'ifuru tuvyoce mw'ifuru ukunyene kandi aka gakeki kararyoha gose musi nyene kabaga harimwo udusuguti hejuru haze kubamwo aka yogurt ndakubwiza ukuri ibintu biri danje. Hama rero ubiryamike neza nyene ngaho muri ako kantu utufata n'agakombe kugira ubiryame neza utugenda ufyonda uko nyene. Murabibona iyi ni technique nyene ushobora gukoresha canke ugafata isahani ufyondera hasi wewe ibikoroheye abari vyo ukoramo kama w'ikigongwe ntuswane mu makomentare turazi bamwe ko bakunda guswana. Kandi mwibuke ya competition abagaburira iyi video abandi commentinga abakunda n'abayisavinga nibo barimwo n'abafollowinga nibo barimwo muri ya ntuzeye muri ya kaga $50 kagashimwe. Hama rero ufate isukare n'intuze na ya mata agomba kumera heavy cream ya cream utuyavanga nyene yatubwenge ndarimbo yakabakuru kabaye gato vyari gutarukira everywhere bigomba kumpa kandi kazi ko kuza gukora mu nyuma nta kibazo turakora ubivange kuko tugomba ko bivura nkuku. Aho narimaze iminota 3-4 ndi kuvanga nico gituma mbona bimeze uku. Hama rero bagabo bigomba bitarukira hose ndaguma ndoza nta kibazo. Hama rero ntubigumishe gose uko nyene niko tuyishaka bitugomba nyene hagati na hagati utufata rero ya fromage dukoresha Philadelphia kuko zewe ntabwo nkunda irya fromage kugira ngo yumvikane gose turayisiramwo mugabo ntabwo tugomba ko ariyo idomina vyose tufata fromage kuko ndagombye kugira niya yogurt ndacengira iyi Greek type Greek yogurt niko mu Kinorvege bavuga. Iyi ntuze iyi yogurt iva mu Bugiriki nico gituma rero mubona ndakoreseze yose ndagize iyi yogurt fromage urabivanga iyi Greek type Bagabo nuko hama rero muce musukamo ryafu y'intuze y'isukare
melis hamutse uvanga ebaga uno musi ibintu vyataye ubwenge murabona ko vyari gutaruka biva mw'isahani ndakubwiza ukuri ebagabo rero nta kibazo turamanaginga muri ubu buzima nico tubereyeho kumanaginga ko Eva yamaze kubikompirika nta kundi tujya tukoze nta kujya waha amatunda ubu nta kuza kwaha amatunda muri paradizo baradufukuze nukubikora nyene ukakora neza ugakora ibintu bizima ndakubwiza ukuri ebagabo bivange na vyene bivangane neza uzurumviriza n'agateste kwa gasukare gakwiye hama rero utuza wongezamwo ushace mugazi we kaje kari gakwiye ko ndasizemwo ndacembandanya mvanga neza hama rero ufata ya cream n'intuze na bimwe na ya yogurt byose utubivanga ukunyene tugomba nyene tugira agateste karyose gose hama rero tubivanga ya cream na ya yogurt na ya ntuze ya fromage ubivanga ukunyene biryohe murabona ko araga cream karyoshe gose bagabo ibi bintu biri danje mu kuryoha ni danje hama rero tusiramo byari vyahoze utusiramwe ibiyiko 3-4 kugira tugoronka agateste kintuze kindimu ugomba wogira kandi gateste ntabwo ari mpaka usiremwo indimu wewe ibikuryoheye abari ibyo usiramwo ntuswane nta kibazo wowe ibyo ushaka bari byo ukora zewe ndakoreseza indimu intuze yiyigeria ndimu niyo iraryoha mu kantuze muri aka gakeke ka yogurt n'intuze na fromage hama rero nyene bagabo vange neza usiremwe nyene ndumvise umenga ntikumvikanya kantuze kaya karungo k'indimu ndacyensukamo nyene agapaki kose naho ntagasize mu mazi nibi biragenda kuko murabona ko intuze itameze nabi nuko sawa hama tusiramwo iyi gelatine urayibombeka mu mazi ukatusukamwo utuzi dusushe iyi rero niza kugira bimatane ibimatane utusiramwo iyi ukatusukamwo nyene hagati ukayivanga kugira ivangane n'iyi cream murabibona ibi bintu ko vyoroshe reka ndabereka agapaki kayo kuko mutazi ngene iyo gelatine iboneka mwohava mwihenda reka nayibereka ngaho imbere muyirabe neza ni iyi gelatine nukugira bize kubaga cake gafatanye nukugira sinzi ngene ndo bivuga mu kirundi kugira gaze gufatana fata rero ya cream aho ikeke ndayikuye muri furu ndamanza kurindira iminota 30 kugira ihore ntusuke ko iyi cream intuze y'isauce intuze ijya panu igishushe uyisuka uramanza ukarindira igice cy'isaha canke 45 iminota 45 muko iyo keke ihora niho usuka ko iyi cream burayisira muri firigo nta kibazo murayo ntahura sawa hama rero tusuka ko rero ya ntuze ya jele y'inkare iyi ni ntuziratukura aka kajere kararyoha gose usuke kuko nyene buke ugenda buke uzunguruka nta kibazo hagati hose ukwize nta kibazo tugomba nyene aka kajere kazokwinzira hagati mu ntuze muri cake biraryoha gose mwabibonye uko hama rero uko niko twabishace muga ntitugomba ko keke ubone kuku ucufata akantuze akantuza akuma ugenda uvanga uko nyene kugira bikwire hose aka kabara gatukura ntikaboneke gose birashoboka ucuzura renza kuko nyene hejuru murabona aha rero yari imaze amasaha 8 muri firigo ahantu hakanye isaha yose amasaha 8 muri firigo iyi cake niyo muri firigo ni yogurt cake rero utiyisovinga kurya nyene ntabwo isira mw'ifuru ikintu usira mw'ifuru ni tujya kajya ko musi mugabe iyi utuyisira muri firigo canke muri kongerateri hama rero ukarindira amasaha 8 igafatana ngira ndabivuze neza igafatana murabona iyi keke nta kuza kuzimbwa mu masoko ndabonye intuze y'ubu amasoko nayo aripfuza kurenza bipfuza nka Eva ndakubwiza ukuri bagomba ko turya amafaranga rero usobora kuvyikorera ibi bintu nukuri nubikore kandi murabona ko ndabereke neza ivyo mukora ntabwo ibi bintu bigoye
hama rero bagabo uca uyikata rero uyimomore wewe wenyene canke nabo muri kumwe canke waronse nk'umusiki umukatira agace na wene yirire yibereho neza mu buzima. Ndakubwiza ukuri iyi keke iraryoha iraryoha. Bagabo uca ukata rero ukureko akantuze kamwe ngoma ndabereka ingene iboneka. Murabona ka kantuze twasiramwo indani hariya musi kaza kumatara n'iryo musi kandi kararyoha biteye ubwoba. Mwabonye bagabo mwabonye sawa le bagabo ni danje ibi bintu mu kuryoha ndakubwiza ukuri. Sawa rero mwibuke kuyigaburira abandi. Murakoze, bye.